nari naje kubibabwira ko intwari zisezerana mu masesa twarababwiye umunsi itariki novuga promotion yacu izoherako ariko ntitwigeze tubabwira itariki izohererako rero uyu munsi nkaba nasedukanye niyo nkubwiye ngo nze kubabwira yuko Big Summer promo yarangiye yaraheze dushimira abatwitavye tunabwira pole ku bantu bagumye bavuga ati tuzoza babihokota mwumve yuko imiryango ya Big Summer promo yugawe aho Dream House giye kubategurira ibindi bintu bishasha mugwe mwiteze bishasha ariko promotion ya Big Summer promo yahagaritswe yaba mu bibanza twari twabwiye turiko dukoreramo canke ku cicaro cacu nitukiri muri promotion. Yes, nitukiri muri promotion. Ubu rero ibikorwa biraza kubandanya gute gahanya? Ibikorwa biraza kubandanya nkuko bisanzwe bizwi ajya ma appareil ku yakeneye araza arayaronka arahari ariko ibiciro nivyo byasubiye kuja leta normal ukuvuga ya ma pourcentage twamanutsa kuva kuri 30 gushika kuri 55% avyo nibikirimwo ariko ajya ma appareil uyikeneye akavuga ati je uko biri kose nahenda yikeneye karibu cane zirahari mugabo iprisi zijya twako turababarira ego uyu munsi ariko muri bishasha nazanye naje kwibutsa abantu n'ukuri mufisi ikibazo c'amenyo abantu muzi akamaro ko kugira amagara meza nashaka kubabwira ko Dream House nko musanzwe mubizi dukorera ku mapoint yose turiyumvira kuri byinshi mu mukeneye uyu munsi naho twagarutse ku magara yanyu twagarutse ku magara yanyu turiyumvira ukungene hari abantu bafite ibibazo by'amenyo hari abantu bashaka kuvyikingira premièrement abo rero challenge ni mu twaje kubarira dufite appareil novuga ikora nka dentifrice ikora nka brosse à dents aho ku bantu mubabara muri ko muri brossa dufite iyo appareil nukuvuga ni zibiri zitandukanye harimo zimwe ziba zifise kajya kantu ka brosse dans tuke murabatona tworoshe cyane kandi duto bisaba kandi tureture nukuvuga iyo uri kuri brossa dushobora gushika kure kandi tutakubabaje urumva kuko abayashi ibibazo baza kugira nuko usanga tuke tununyene twibrose cyari two tutumukomeretsa akavamwo gusha usanga kubera kubabara ntaba cibrose neza bikamutera amakari dentaire yamenya gatoboka ugasanga umuntu ntamota neza mu kanwa ntahumeka neza ugasanga hari aratangwa kugira n'ama infection haraho nabo biva ugasanga amenyo aragwara araja ama infection ugasanga birashitse umuntu ntamenya atangwe kuvayo kubera novuga ubucafu canke hari n'abantu usanga tuke kumviza nk'aba docteur agusigura ko imicafu yo mu kanwa ishobora no kugutera izindi ngwara ego abashaka mwoshobora kubirondera kuri internet cyangwa mukabaza abaganga muzinanye hari abantu usanga biva aho nyene ugasanga hari umuntu yagwaye ingwariyi harabavuga imitima iki usanga biramuteye kubera byavuye kuri bwa bucafu mu kanwa uyu munsi rero Dream House yabiyumviriye ko yabazaniye appareil ishobora kubafasha novuga kwiyoza neza mu kanwa kwibrosa neza kwiyugumura ego kwiyugumura neza aho nababwiye ya mbere ukungena imeze ya kabiri rero kuri babantu mufise novuga ibinyigishi bi sensible iyo appareil novuga ko nagatish kungene ushobora kuyikoresha ushiramwe amazi amayo nyene gaciduza pression y'amazi ku buryo ari amazi nyene azana n'inguvu inguvu agaca mu menyo hose agahanagura atakanu ka brosse cakanu kagatisha kagukoze ko kubera hari abantu bari sensible cyane yibrosheje avyimbya intuzeye ego kandi murabizi neza ko yugwaye ibinyigishi no kuhumeka neza ntibiba bigikura ikindi naco ndabibutse neza yuko plus uguma ugwara mu mutwi wawe ntushobora gukora akazi kawe ameze neza uyu munsi amipro nimba avuga ati jewe mikonza uyu munsi muri emission iza gukurikira aza gukurikira uwundi akabazi yuko akazi kiwe ni kuvuga ariko acha yibuka neza yuko mazi imisi ntamota neza mukana araza kutegera micro wowe kushaka kumviriza umuziki ushaka kumviriza inkuru za Mr Champagne ukumva amipro nariko arabivuga nkuko vyari bikenewe rero nashaka kwibutsa ko ku magara y'umuntu ni navyiza gukora wumva ko ariko ubundi ntushobora kumera neza amagara atameze neza nico uyu munsi rero mumva ko Dream House yabazaniye bishasha izo appareil zirahari muri Dream House ku giciro gito cane gose murashobora kuza canke mukaja ku rubuga rwacu kwa internet rwa Facebook na Instagram aho turi Dream House Burundi mukakirabira namwe bwenyene utwo do appareil two ndababwira karibu cane gose
bose mugume mwibuka ko atamagara nta kintu na kimwe gishobora kugenda neza. Yes, atamagara nta kintu na kimwe gishobora kugenda neza. Hambavu y'ivyo rero umuntu acabaza ko ka appareil tugasanga muri Dream House n'ivyo tugasanga ku mahera ngana gute mbega wo hacu no munsi canke ejo karamaze gushika bimeze gute? Karamaze gushika hariho n'abamaze kuhashika ko hari abantu badukurikirana cyane ku mbuga zacu vraiment bavuga ati ikintu cagiye ko nza ndiruka hari abamaze kuza bakadutora kandi ni sawa amafaranga ni make cyane 299,000 ku magara meze kuko mwibuke neza ko operation yiginyo kandi ushobora gukoresha si musi ya setsa kuri utwo onye twa ma brosse à dents harimo twinshi ushobora guhinduza imyaka n'imyaka nta kugira ako ka pression y'amazi ifite udutije ahubwo umuhindura urumva nakantu kari electric niwovuga bani bimana umuntu karanyumviriza ziko afite ico kibazo n'ukuri gasaba umukoro w'amatara cyane ego karasaba kari chargeable nakanuze electric naka appareil electric kari buca uzoshaka umva ko yanyuzwe naze tumwereke ukungene igenda. Yes, umva ko yanyuzwe naze tumwereke ukuntu bigenda. Rania tubwira ibindi dushobora gusanga muri Dream House hama ucugira n'akajambo bwiye abantu bariko barakumviriza bice kuri 87 n'ibice bitandatu kandi no kuri West 3 akaburungu buja media akaburungu.com imbere yuko twikebanura tubandanye n'ibindi. Rania ego nkuko musazo mubizi Dream House abenshi bayizi ku matelefone ndabibutsa ko amatelefone ari muri Dream House n'amatelefone meza ukabushaka Samsung nziza ntandi wo kuja tari muri Dream House ukabushaka iPhone nziza ntandi wo kuja tari muri Dream House ukabushaka izindi novuga zindi marque mutamenyereye hari abantu bakunda kumva yuko ufite telefone n'ukuri atagenda arayibona ahantu hose aciye avuga ati iyi marque ziramenyerewe karibu cyane turafise novuga ama smartwatch meza atandukanye ay'abagore ay'abagabo n'abana bakiri bato turafise amarori n'amarori arahari novuga amafilme ya mbere meza amarori yo kuri ordinateur arahari ama ring light kuba createur de compte n'abantu mukunda TikTok mwumve ko ya matara ashobora kuba tumamugira refresher nyinshi cyane gose arahari kuma micro aba journaliste bacu amipro niwe tubwira ama micro utumicro cravate turahari tumu murashobora gucomeka kuri telefone ego turahari cyane gose biravana n'ama marque hari 300,000 hari 350 hari turi musi wo manura kugura nkangahe uzoze tubiganire. Asante. Ego hakabaho utubeat kwa bakunzi b'umuziki mwumve yuko namwe ntitugeze tubibagira amabeat arahari muri Dream House ama pochette meza no kuruka bukeneye blendage nziza ikomeye apana za blendage zimene ushize mwishakosh ugasanga vy'ukuri telefone blendage yamenetse na kimwe yabaye ntuzi ngene vyageze karibu tubaye blendage hamwe telefone yawe irinzi kwa hasi vy'ukuri gitora ari umutonore ama routeur muntu ufite ikibazo cha connection nta handi ukuja tari mu Dream House tufite ama routeur atandukanye mwamaze kuvyumva Rania Dream House murakaze cyane gose yami Dream House murabambe cyane Dream House murakora gose. Yes, ndagusimire kuba wemeye kaza muri Hit Connection kuba wemeye kaza muri Buja FM nibaza yuko ni vyiza icyo nagira ndagusabe n'aba bantu bagura ibi bintu mwaje kutubwira swata yo appareil n'ibindi zamura bafata basi n'amajwi après batubwira uko basanze zimeze natwe tuze turacishamo amatemonyage yabo ngaha n'abantu bumve yuko vy'ukuri abantu bagura ibisanzwe bidandarizwa muri Dream House hari amatemonyage après baheza bagatanga amipro ico tuzogikora kuko inayi turazironka baraziturungikira rero ubu tugira tubisharinge kuri Buja FM kabisa. Asante sana ndagushimiye namwe ndabashimiye cyane tuzorire muri concert ya Mr Champagne murakoze gose.